Hello guys, mumeze neza? Amaje ndashima Imana. Aha mu ndaba hanicaye ku musenyi wa Bubanza, niho ndi natembereye gatoya ko bisanzwe uko muzi yuko imisi yose iyo ntembereye ahantu mu ntara ntegerezwa kugira kwerekana intara ndimo n'ibintu noba nabonyeho. N'umusi rero ubushize nari Muyinga murano utwana twiza cane, utwana twafashije akazi abavyeyi muribuka video itambutse ngene twaganiye natwo. Uyu musi rero naho nahuye n'umuntu novuga yuko adasanzwe ariko uriko uramuraba ukabona umengo nyene arasanzwe mugabo ibiri muri yo bidasanzwe. So reka rero ndamubaza izina kwanza hajya bakwitana. Banyita Ndayisaba Israel. Vuga cyane. Banyita Ndayisaba Israel. Bakwita Ndayisaba Israel. Ndubatse umugore umwe n'umwana umwe. N'umwana umwe. Uri mushasha uri umugeni. Umugeni kabisa urumva nta burambe urabigiramo. Nta burambe ariko ndimirije kuramba ariko. Hama rero uwo turiko turayaga turafata video wambwiye yuko usanzwe hari ikibazo ofise kwanza ubumuga kugendana ubumuga bwo kutabona mugabo biratangaje. Ubumuga bwawe bwo kutabona buratangaje kuko butandukanye n'ubw'abandi kuko wewe ku metero zingahe zibiri urabona zitatu urabona urabona umuntu ugakanura kandi we uritwara byose urabikora nta ngorane uragenda ukabona mugabo ibintu biri ku metero 10 20 30 kuduga ivyo ntusubira kubibona umva ubushobozi bw'amaso yanje n'ubusura kugira capacity cyane kugira ngo ubushobozi nshobore kubona ico kintu. None ivyo onye byatanguye kubaho ryari? En fait je niko navutse kana ubumuga nsanga mezuku bese bavuga ko ariko ari Imana yandemye uko kuko ubundi bwo nta madule cyangwa nta babare numva muri jewe nyene nakuze nzi ko mbona ko bose nibaza ko bose babona uko nganagiye gutahura ko ntabona uko umuntu numvise avuze ikintu kiri ku metero 30 arakivuze jewe ntacu nabonye utacubona camenya ko rero mfise ikibazo c'amaso ko hari ahantu nashobora kubona niho namenye ko mfise ico kibazo rero. No kuvuga ngo nk'ubu jewe ndiko ndaraba hari imbere yanje ndabona intuze ndabona ikigazi hariya ndabona ikigazi hariya nta kibazo ndabona ikigazi hariya ari wewe ntushobora kukibona kiriya kigazi ukibona kiriya kigazi wowe ndakivuze kuri abakibonye ngabo jese shaka kukibona ndabona ibintu by'ibyezeri nyene mugabo sinomenya ko ari kigazi cyangwa ari kindi kintu ntaco numva ku byo wowe ushobora kubona ati nuruntu ruhateretse uko simbona ko ari kigazi cyangwa igiti ariko kikwegere nko ku metero imwe zibiri ukaca ukibona uno genda ntegera musanga ndakibonye mugabo je turi kumwe urumva urambona voilà wenda kubona ndana kwambaye t-shirt ya Nike ya Nike nta kibazo na Nike ntangorane byose ni sawa n'iyi telefone umva aha wowe uribona ha muri ekra uribona aho ndibona mugabo kwegeza imbere sinusura kwibona na gato no kuvuga ngo no yitwara ku metero zibiri nusubira kubona sasa kwibona kabisa ubumuga bwawe uratangaje kabisa. Guys murumva ko Israel ni mbonyi Israel mbonyi wo mu Burundi no muri Nigerega yakomeye ku buryo mbere ahubwo nkeka nambonyi yo namusumbya aronse abamufasha kugira ngo agere kure. Murumva ko ubugwayi bwiyo ko byukuri buratangaje cyane pe cyane abandi tumenyereye arashobora kumenga ari karakanura mugabo imboni zaragiye adakanura atabona nibiri no ku santimetero zingata bibona mugabo uyu wewe ku metero zibiri arakubona ku metero zibiri arakubona mugabo urenze zibiri ukaja kuri zitanu asubira kukubona. Murumva ko ni ibintu bitangaje Imana rifise ukuntu yikorera ibintu.
hama rero Israel wewe jewe nshitse ngaha anyi Bubanza bambwiye yuko wewe uri umuririmbyi karuhariwe. Je nanje nsanzwe ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana kandi nawe numvise yuko arizo ukora. Hari indirimbo umaze kuririmba yiwawe? Indirimbo ndazifise nyinshi ziwanje umugabo kubera uburyo ari buke sinzi ziri mu mutwe canke ziri mu bitabo ngabo zifise sanzwe nandika. Urandika indirimbo wewe? Ndandika indirimbo. Hari abantu wandikira indirimbo? Yego nyituye ndashobora kwandikira indirimbo bivana sijumai cyangwa amaverse nakwandikira. Yego. None baraguha amafaranga ko tuzi ko umuziki arakazi, ko tuzi ko hari abantu bandikira abantu indirimbo bakabaha amafaranga. Wewe baraguha amafaranga kugira ngo ushobore kuba wo kwiyungunganya na gatoya? Amafaranga sinovuga ko mvuze kuma amafaranga twadupatanye cyane n'iki mugabo iyo nakoze indirimbo umuntu yiyumviriye arashaka kuma agashiruka butezi nka akama make nyene bisanzwe kunshimira bivanye na miliye turimwo ntibabitahura umuntu mubwiye ngo kompoza indirimbo biragoye cyane uricara hari ama procedure ucako ntabitahura bivanye n'ikirere turimo urumva umenga ugiye kumuhembesha mugabo ahandi biraba mugabo jeyo ndabikoze ashaka kunshimira bivanye n'uko sinabikoze neza akamba makeya nkashobora kugira ariko ndabishimira Imana uko biri kose. Ariko no mu Burundi birahari nuko gusa nkeka bivanye n'uburere gusa butandukanye ubundi bwo mu Burundi ibyo birahari. Hariho abantu bandika indirimbo babijeje pe bakandika indirimbo hama bagahembwa amafaranga bibabeshejeho bakandika ku mpande zose z'abasekira z'aba gospel bakandika bagahabwa amafaranga. Ukuvuga ngo iyi ni impano ufise idasanzwe. Mu bisanzwe n'umuntu naho mubwira ati je rero urabona nkoresha umwanya nkoresha ubwenge nkoresha iki naho mubwira ati jewe ukamubwira agasabu naguha. None nk'ubu nje ngo nyandikira indirimbo amukayandika kandi kabimeze neza. Jewe yandirimbo ndayitwaye burya irashobora kuzongeza kure mugabo wanyandikiye ugasigara hariya je nkaguma ngira ico ngize gute ndayironseko. Rero ni byiza ko womenya impano ufise ugatahura yariyo naho bizoba 50 mugabo ukabimubwira ati jewe umwanya ntakaza agasabune naka kuko nabandi barabikora. Utafatiye ngo kubera ngo bandika ngo iz'Imana kubera ko Imana yaduhaye zino ngabire kugira ngo tuzikoreshe mu kuyikorera ariko no kutubeshaho zitubesheho. Rero kandi ugumye uyikinisha navyo Imana irabikubaza. Rero nakugabiye ucuguma urafyina none uriko uravuga ngo ukene burakwisha kandi rero wafyinishije. Nabiri iravuga ko nta gucire mu givuga ko izohezagira ibikorwa by'intoke zacu neza cyane. Birumvikana. Ico yaguhaye rero nico yuririrako birumvikana mu guhezagira. Hama rero uvuze ko ufise indirimbo ziwawe waririmbye mugabo bigoye kuja muri studio. None nk'ubu onye umuntu yo uharamutse umuntu yo gufasha akavuga ati jewe uyu mwana urambara nkoresheje ijambo mwana nkunze kumva barikoresha mugabo akavuga ati je ngomba nitanye ku by'ukuri dukorane wumva witeguye ko wokora ibikorwa? Naryo sengesha ahubwo ndiko ndasaba Imana ngo Imana ishobora kunzanira umuntu ashobora kuzamura ingabire yanje nanje igira ahantu ingezeje. Niryo sengesha ahubwo navuga ko ari n'Imana yoba yishuye. Urumva uri tayari uvuga ati jewe kabisa ndi ready kabisa nukuri nta kibazo. Nta ngorane n'imwe ndi ready pe. None kugira ngo rero urumva hagire n'umuntu aboneka avuga ati jewe ndashobora gufasha uwo muntu ducishirize ko natwe gato yakuri iyo mpano yawe twumve turirimbire gato yakapera ngaha anye twumve. Na cyane kuri ya ndirimbo numva wariko uraririmba ejo ya wa muririmbyi ntuzeye Amosi nawe nyene bucaza kwatwika. Guys uyu muririmbyi tuvuze nawe nyene ntiyoroshe bucamo mubona. Rero jewe kubira irya ndirimbo yanjyoheye nshaka uyindirimbire n'abantu bavyumve mugabo uyirangije uracishamo n'iyiwawe kuri minota 2 iyi inye ya Amosi ucuraba n'iyini minota nk'ibiri ukore
iyo yindi yiwawe okay umutima w'umupfapfa wamawuzuye kwiganira yareba hirya no hino ntakinezereza umutima wiwe imwaganya no gutunura by'amabiremereye umutima ntakinezereza umutima wiwe umutima w'umupfapfa wamawuzuye kwiganira yareba hirya no hino ntakinezereza umutima wiwe amaganya no gutunura by'amabiremereye umutima ntakinezereza umutima wiwe ariko umugororotse naho yogira ingorane akagira n'amakuba menshi yama yizigiye uhoraho abana nawe muri zo ngorane sinsemerera na rimwe umutima wacu kuveko na 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 guys mwamwumvise no muri nini ahagaze neza cyane ku bintu by'ubuhinga hano uko atari muri studio mu bisanzwe turi ngaha mugabo ageze muri studio ubuhinga buraba bwinshi cyane hari instruments aho uzi kuvuza mbega okay ndavuza guitare acoustique ndavuza na piano ndavuza na batterie ivyo ndabizi neza nshobora kubimetriza nkashobora kubifashisha umuntu urabibona mugabo byo byiko urabivuza urabibona kindi abantu batazi burya muzike ntagivuzwa n'amaso muzike n'ubwenge simpaka ubona piano canke guitare canke kwa mugabo ni maîtrise ufise ariko bazanye piano imbere baranatinya piano ayibona ni guitare ngomba mvuze ni gitari ngomba kukibona ku buryo urumva niyo basimboni zawe zoba zarapoteye zose utabona nibiri ku metero zingahe baguhaye gitari kabisa wo kubita bagwa piano kinsekana mu maboko imbone zicazuguruka nkakibona kandi utabona mbo asingene Imana yabikose ama rero reka ndagusabe utange nimero ya telefone kugira ngo abantu bareko batona ngaha bamenye nimero ya telefone naho bazogusanga wo gukenera ngo mwandikira indirimbo kumusangize kuri ubwo buhinga bwawe ko numvise wavuze ko ushobora no kwigisha abantu by'ibitari n'amapiano urabigisha ugafasha n'abaririmbyi uburyo bashobora kuririmba amatravail ndabibafasha ku bantu baba bakeneye so nimero yanje ya telefone rero iyo ni 66 214 878 vuga mu Kirundi 66 amajana 214 amajana 878 subiramo ugende buke mu Kirundi nimero zanje ni 66 amajana 214 amajana 878 yego ni WhatsApp canke isanzwe hose uranora telefone ya isanzwe uranora telefone kuri WhatsApp unyandike kuri WhatsApp uranora kuba nibaza kuba ari hanze y'igihugu ndazi ko muko muradukurikirana muri benshi no hanze y'igihugu cacu numva kuca wongera ko code y'u Burundi please amajana 250 yego akamenyetso ko guteranya n'amajana 257 ariyo code y'u Burundi. Okay.
reka rero turangize Imana iguhezagire wakoze kunyemerera ukama kano kanya okay raba ico nanibagiye tararangiza nanibagiye utugira akarimbo kiwawe kuko wagize akabandi akarimbo nakabandi muririmbyi yiyandikiye nako yiyandikiye ni wakamwandikiye yari yandikiye gusa naramufashije gushama amanote sanze mugabo uburyo bishobora kuryoha aka karimbo guys nakumvise jewe kararyoshe kandi vuba buca gasohoka kararyoshe vuba buca gasohoka gira reki wawe wiyandikiye kugira ngo abantu bumve ko utabesha ko kuzi kwandika sinumva guceceka sinumva guceceka sinumva guceceka sinumva guceceka iyo nitegereje ivyo wakoze iyo nitegereje ivyo wakoze sinumva guceceka sinumva guceceka wampaye ubugingo umpana ubuzima sinicuza ko nakumenye undindira umutima wampaye ubugingo umpana ubuzima sinicuza ko nakumenye undindira umutima. Wow guys, rero mwamwumvise uni Israeli apana mu Rwanda, Israeli mu Burundi ku Musenyi. Ureno kuvuga ngo no murimbyi akomeye cyane arakeneye guhagurutswa afise impano zikomeye cyane muri we. Jewe urubuga rukurikirwa n'abane mu bitanu bibura. Nanje ndacagerageza kwiduza aba bose bazokubona. Merci beaucoup. Ni hazobura bazovamwe zumva bagutelefone ati burya turagomba gukorana nawe. Imana baguheze gutuma ndabigize gutya kugira ngo bakubone nawe bakumenye. Uva huri iyi mpano ufise ntisanzwe yo kubeshaho nabandi rababesheje hano mu Burundi. Merci beaucoup vraiment. Turagushimiriye kwa twemereye kuri ikiganiro. Murakoze nanje ndabagushimiye Imana iguhumugisha. Bon uri ufite umutima ufise n'abantu bake kuko ibi turabirondera tukabibura kuko nivyo umuntu ashobora kumva impano y'umuntu mugabo akavuga ati ntaco nomufasha muga kubokoze iki kintu ndazi ko Imana izokiguhezagirira kuko ndazi ko hari hantu ndi buve naho ngiye kugera. Genda we wizera Imana gusa nuko usanzwe yizeye uzobibona cyane. Guys turabashimiye rero yari Israeli Mbonyi Israeli ndayisaba ku Musenyi wa Mpanda hama nanje ni Arno irankunda nko bisanzwe turabashimiye cyane. Guys